Ndabahaye yambu mwese amakuru ibiganiro tubazaniye muri kano gatondo, reka tubabwire ko ibintu bibandanya kuyangara. Umutekano wa Faustin Ndikumana urageramiwe inyuma yaho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashikirije amajambo biboneka ko yanumvikana ko ari gucyoza, kwifatira mu gahanga, gutegura akabi kabishe kuba rongozi barongoye amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike. Ejo bundi ngo yari Pacifique Nininazwe, kuri uyu munsi none habaye Faustin Ndikumana. Kuva 2015 Faustin Ndikumana ari mu Burundi atwaye ishirahamwe Parseme, iri ryishinzwe kugwanya ibiturire ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uyu murongozi w'iri shirahamwe rero ngo ntazi ikimurindiriye inyuma yaho Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu yaraye ashikirije amajambo akomeye cane, amajambo yo kumwagiriza ubusuma, amajambo yo kumwagiriza ko akorana n'abakoroni. Umukuru w'ishirahamwe ry'igiteka riharanira agateka ka zina muntu mu Burundi nawe arasemerera atabariza Faustin Ndikumana, arasaba abo mw'ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya kurondera ukungene umutekano wa Faustin Ndikumana ushobora gukingirwa, na cane cane ko ngo Ndayishimiye umukuru w'igihugu nyine yateguye akabi kabishe mu kugomororera no kuvuga amajambo amabi atyoza Faustin Ndikumana. Amajambo Varisito Ndayishimiye yarayashikirije nk'umukuru w'igihugu ngo nugomorora abanyagihugu kuja kwanka no guhohotera Faustin Ndikumana, kwerekana ko Faustin Ndikumana ari umuntu mubi cane muri sosiyete y'u Burundi canke mu gihugu, ari we abangamiye abanyagihugu. Iyo ngo umukuru w'igihugu ahejeje kuvuga amajambo nk'arya ngo biraboneka ko atakindi kiba gisigaye, ni ugushira mu ngiro, ni ukugomorora abanyagihugu kuja gutera Faustin Ndikumana, na cane cane ko ngo asanzwe aronka inzandiko amateragite zitagira imikono cane cane ngo zandikwa n'akagwi k'abo mu mugambwe CNDD FDD. Ibintu birabandanya gukomera cane, ni ingorane kuri abo bashingantahe Pacifique Nininahazwe na Faustin Ndikumana we asanzwe aba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ingorane zikomakomeye cane ngo abo bubahwa, abo bashingantahe bararondegwa cane n'uyo butegetsi bwa CNDD FDD nka Pacifique Nininahazwe ahari hamwe n'abandi Alexis Nduhije, Minani n'abandi batandukanye barabandanya kugenda bakorerwa uruhigi batumwako n'iperereza rya Gitega. Iperereza rya Gitega rirabandanya gukoresha uburyo bwinshi kugira ngo barondere abo bashaka guta muri yombi. Akarorero kuri muri watwandikiye umwe yagize ati nduguruye Twamugina, ndabaramukije, jewe mwarashikirije inkuru irankorako, eka mbere novuga ko yankijije. Ni inkuru y'umupolisi yitwa Hasani, ahandi naho akiyita Rove, akora muri peseri.
hari mu mwaka w'2022 aho namumenya nari ngiye kurondera permis de conduire kubera yari yihuta bivanye n'ico nayironderera, naremeye ndatanga igiturire ku mushefu 700 y'Uburundi, niko guca antwara kwa Hasani kugira ankorere ibisigaye nko kuzuza formulaire na capture ya foto. Uyo munsi nari ngwaye ntameze neza, rero Hasani yarabibonye, nukuri yaramfyinishije ku buryo mvuga nti uyu mupolisi aremwe gute. Yari atandukanye rwose na bamwe tumenyereye barahanwa na brutalite irenze. Hasani yaciye anyereka aho nicara, nukuri niwe yaguma akora vyose. Nahagurutse anjanye kumfotora, numva ndamukunze gushika naho duhana nimero ya telefone. Ndakurahiye umubonye ari très eloquent, nkuko tubivuga mu Gifaransa, mu rurimi rw'ikinyamazuru, très eloquent, doux et gentil. Aganira neza kandi ni umugwaneza, ntushobora kumuha ko akorana n'iperereza. Imana nagize ntitwari bwahane adresse, urumva niho twari tugitangura ubugenzi, mbonye inkuru umwanditseko, nkabona no kuri YouTube inkuru yiwe ukuntu yamaze abantu, narajugumiye, sinashobora kuvyemera. Ubwenge bugarutse nateye ndamubloka hose twavuganira, warankebuye pe, nzokuyaga hose, ikimenyeshamakuru cacu bazokiyaga hose bivanye n'ukungene inkuru dutangaza zikiza bamwe, ariko nabo ngabo nka ba Rove, ba Hasani nyine zikaba zica zibahemukira kubera ko dutangaza ububi, ubugome, ububi bwabo bw'ivyo babandanya kugenda bagirira abenegihugu b'igihugu cacu c'Uburundi, aho rero abagome nk'abo babandanya guhemukira no gukorana n'iperereza mu guta muri yompi abantu babahenda ko ngo ari abagenzi bagira bahindure igihugu, ubutegetsi, ubuyobozi, bakaguta mu mutego nk'uwo w'iperereza. Si Rove wenyine, hariho benshi. Abantu nk'abo bigira beza barya nibo babi cane gusumba, kuko baba banyegeje vyinshi, nibo bakorana n'iperereza, baba barondera ukungene bashobora kugera ku bantu ku buryo bworoshe. Iperereza rero rirabandanya gukorera mu magroupe WhatsApp, ukaza usanga bazana ibiganiro, amatopike yo kuganirako, ayo mwene nkayo bazamura canke baduza niyo afatisha benshi. Urabaha adresse zawe ukababwira inimero, hama ejo mugabo ukumviriza ngo umuntu yanyurujwe, yabuzwe irengero, harya nibo baba bakoze
bakoze ivyo nyine bo ntibigera bagaragara ko ari bo bafatishije abantu nk'abo, ariko iyo wihweje neza ukabisubira mu nyuma ukabisuzuma neza ukabigenzura neza urasanga ari bo, iyo ushitseyo nyine usanga ari bo bagutanze, kuko ivyo mw'iperereza bakubaza wumviriza nyine bihwanye n'ivyo waganiriye n'urya Rove aba yagutanze. Rero ibintu birabandanya gukomera cane ngaha mu gihugu c'Uburundi, benshi mu makuru twagiye turatanga twaragiye tumenyesha inkuru mwene nk'izo z'imitego y'iperereza, ukungene mw'iperereza babandanya gukora, mwigumye mwiyubare mutazohava mugwa mu mitego mwene nk'iyo iperereza riba ririko riratega benshi ngaha mu gihugu c'Uburundi. Kugira ngo amakuru mwene nkaya azaje akugerako wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke se ukaba ukoresha ururimi rw'igifaransa, wafyonda sabone hama ugaca uja ngaho iburyo ugafyonda kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza bikazoja bikugerako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, naho ubutaha, ndabikebanuye.